yuzure muri kino gitondo bene data. Imana ize kw'ishengero, ize mu miryango yanyu, ize mu byanyu, yuzure mwuzure umunezero uvuye ku Mana. Amena. Ndashaka mumundire ndabakire muri iri jambo dusanga mikete Paulo yandikiye ab'Ikorinto rya kabiri mu gihimba caryo ca gatanu duhereye ku murongo wa 20 aho umutwe w'amajambo utubwira ubutumwa bw'umwuzuro. Ku murongo wa 20 haravuga ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga natwe mu gishingo ca Kristo mwiyuzuze n'Imana. Amen. Amen. Turabinginga mu gishingo ca Kristo bene data ngo mwiyuzuze n'Imana. Paulo yariko yandika ikete ab'Ikorinto, ni mw'ikete ciwe kugira kabiri aha abaha impanuro, aratanga izo mpanuro z'ukwiyuzuza na Kristo. Abwira ab'Ikorinto ati mwiyuzuze na Kristo. Kwiyuzuza na Kristo naho bidusaba ibintu bitari bike. Haleluya, haleluya. Kwiyuzuza na Kristo biradusaba ingeso tugenderamo. Izo ngeso nazo ndashaka mumundire tujabuke hariya hakurya, tuve mu Ikorinto tuce tugenda mu Tesalonika naho turabe ingene Paulo mu makete yiwe yaguma yandikira amashengero, aguma abaha impanuro. Haleluya. Tuve mu ikete rya mbere rya Tesalonika tuje ku murongo w'igihimba ca kane c'ikete rya mbere Paulo yandikiye Tesalonika, turabe ku murongo wa gatatu ico Imana itugombako. Haleluya. Ico Imana itugombako twumvire mu kuzura n'Imana. Mbega ko ijambo ritubariye ngo twiyuzuze n'Imana. Mbega mu kwiyuzuza n'Imana, Imana iturondera kwiki? Irondera yuko twuzura n'Imana gute? Haleluya. Dusome ku murongo ugira gatatu w'igihimba ca kane ca Tesalonika mw'ikete rya mbere Paulo abandikira ngo ico umutwe w'amajambo uravuga ngo uko abakristo bakwiye kumera. Ku murongo wa gatatu uvuga ngo ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu. Haleluya. No kwirinda ubushurashuzi kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kubaha, atari mu buryo bwo kuganza umutima mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana babigira. Ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge uwundi mwene data muri ivyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo vyose nk'uko twababuriye tuvyemeza. Kuko Imana iraduhamagariye guhumana, itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Haleluya. Nico gituma uvyanga akaba yanse
mpanuro, ntuba wazi pasitori ariko araguha izo mpanuro, ntuba wazi umudiyakoni ariko araguha izo mpanuro, wariko uba wazi Imana yonyene kuko niyo itanga ibi turiko turabona. Haleluya. Reka dusimbire hariya hakurya muri Tesalonika nyene muri ikete ya mbere nyene mu gihimba kigira gatanu turabe duhejeje kumva yuko Imana idushaka twejejwe kandi ngo ntituganzwe n'imibiri yacu. Haleluya. Tuje kuri ikete rero rya mbere rya Tesalonika Pawulo yabandikiye mu gihimba kigira gatanu aho abaha impanuro. Izindi mpanuro Pawulo abaha tuhere kuri uyu murongo ugira 15 tuje guhagarika ku murongo wa 27. Ijambo ryatubarira ngo mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira iciza mu byo mugiranira no mu byo mugirira abandi bose. Munezerwe iminsi yose, musenge udasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko icyo ari cyo Imana ibagomba ngo muri Kristo Yesu.